Yesu ashimwe cyane gose. Assalamu alaikum. Ya bwa mbere na mbere mbanje kubaramutsa nongera ndabashimira kubona mwitavye akamu twabateye. Cya kabiri no gusaba imbabazi ku mwanya warenze ko gatoye, ariko nkuko mubizi ivyuma ntibisezerana kandi ntango yamigoye, muraza kutwihanganira uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Natwe twasenga kugira tuganire namwe, kugira tubashikirize ivyumviro byacu, imigambi yacu, nkuko biri kuva kera tugitangura uno mwuga. Mwamye hafi yacu, mwamye mudushigikira, mwarabanye natwe mu bihe byiza, mu bihe bibi. Mwaraduhaye amahirwe yo kutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Nibaza ko mufise intererano niniya cyane mu iterambere ryacu. Iyi ntambwe ntoyi tumaze kugera ko, nibaza ko mwebwe mwifisemo uruhara runini cyane rwose. Rero cyambere numva nobabwira no kubashimira cyane, bimwe bivuye ku mutima, no kubashimira ko namwitavye akamu kacu. Sinzi ko mugenzi wanje yonyunganira gatoya. Abaramukije mwese, ndanabashimira kuba mwaduteye iteka mukongera mukadufata ukuboko nk'uko muhora mubikora. Oje ndibaza ko byinshi yabivuze, nyamukuru twosotera icyatumye tuba turi ngaha. Ndibaza ko byinshi yabivuze. Mugabo nikomera amashyi byoba byiza kubera umengo burakanye cyane. Nimwikomera amashyi nabo. Abantu bakenya bafise ngo umutima mufise, hari amamedia menshi ariko si yose yaje kuba mwaje usigura ko muri abanyarukundo. Nimwiyongera ahandi mushya. Ndacyane byinshi bariko barabivuga, barabakengurukiye. Nibaza ko mufise ibibazo byinshi mubaza, ariko imbere ko tuja mu bibazo, bano bantu baracafise n'ibindi batubwira. Ndaboje ijambo rimwe. Murakoze cyane. Tutarinze turaja hirya no hino, nibaza ko twotera tuduma ko ahanini ikintu cyadukoranije kuri uno munsi. Nkuko mubibona ni ngaha ndi kumwe na mutoyi wanje Kiriku Akili. Histoire yacu murayizi mu muziki, ingene twatanguye, aho twagiye turaca. Nibaza ko byose murabizi cyane. Rero sasa ingene bimeze, umuvukanyi nahawe umuziki waraduhuje, ibintu dusanga tubyumva kumwe, dusanga ibintu tubibona cyo kimwe. Niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe. Rero kuri uno mugoroba twari twifuje kubashyikiriza ikintu kiduhuje jewe na mutoyi wanje Kiriku Akili, ikintu twubakiye ko jewe nawe, kubera nkuko nabibabwiye twahisemo kuba ikintu kimwe. Kuravye na histoire zacu muri kariyeri zirasa, twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha. Rimwe na rimwe hari igihe vyagiye vyanka, ahandi bigakunda. Twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu, ibyo tubayemo ni ibintu bimwe, kandi tubona ko dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira twese dushobore gushika imbere, dushobore guteza imbere igihugu, dushobore guteza imbere imiryango yacu. Kubera duse abantu benshi bari inyuma yacu batwiteze, duse batoyi bacu n'Uburundi muri rusangi baratwiteze ko ibintu byinshi. Rero twe twaravye tuvuga ati, biciye mu mpano yacu, biciye ku rukundo abantu badukunda, abamenyesha amakuru badukunda,
twahisemo gucrea ikintu kiduhuza twese muri rusange, ikintu gifise insiguro nini mu banyagihugu, yaba umunyagihugu mutoya canke uwo ari we wese. Twahisemo kugira ikintu umuntu wese azobona akavuga ati jewe ndi proud n'iki kintu, ndi proud n'iri zina, ndi proud no kuba navuye iwacu nkaza kurondera ubuzima ino. Uko biri kose sintegerezwa kwibagira iyo navuye, jewe ndi wa hariya, rero ntegerezwa kuvyishimira nkabikundisha n'abandi bakabona ati uyu muntu arishimiye iyo yavuye, uyu muntu arishimiye icyari. Ni muri iyo mpamvu rero twebwe kuri uno mugoroba twahisemo gushyira ku mugaragaro, mu mbabarire gato si ku mugoroba, ni kuri uno mutaga twahisemo gushyira ku mugaragaro ni brand yacu, brand ya Akili hamwe na Double J. Ni brand duhuje, ni brand twiyumviriye bivanye n'ubuzima twe ducamo, bivanye n'ubuzima bw'abanyagihugu presque nka bose mu Burundi bacamo. Rero niyo mpamvu twahisemo kulansa iyo brand kuri uno mugoroba. Kuri uno munsi twashatse kuyibashikiriza, mwebwe muyibone, muyishikirize n'abandi. Turifuza mu myaka iri imbere kuyikorera kw'imigambi myinshi itandukanye. Ama-t-shirt azosohoka, sinzabashyira ku miduga, ku biki, ibintu by'ubwoko bwose dushaka kubikora biciye muri iyo brand iduhuza jewe na Akili. Ni ukuvuga ko umuntu wese akunda Double J, umuntu wese akunda Akili arahawe ikaze gushyigikira kino kintu, kuko ni ikintu twakoze ku bwanyu si ku bwacu gusa. Rero ntarinze ndaja kure, nashaka dushobore kubashyikiriza icyo kintu. Sinzi ko mwene wacu amashyi menshi. Wow. Nk'uko biri brand yacu yitwa Big Man Boy, nk'uko mubibona twese nka sisi wote ni watoto wa Big Man. Rero sasa ingene bimeze, twebwe twashatse kugira ikintu. Urabona nk'Ibujumbura hari abantu benshi baje kurondera ubuzima ino, ariko ugahura n'umuntu ukamenga ariko aragucinyiza cyane akwereka umenga wowe iyo uva ntihanyaye, cyane iyo uva umva agatuma utishimira iyo uva. Kubera je ndibuka kera tukimanuka Ibujumbura, uhuye n'umuntu yavuga ati ndabona umupeti wa Birimani, umva niko kenshi batwita, kandi kera twebwe twabifata nabi, twavuga ati arandutse ngo ni wa Birimani. Ariko twasanze ari ikintu twe dukwiye kwishimira. Twebwe turaba hariya, twavukiye hariya, n'abantu benshi ngaha mwese ndazi baba hariya. Nimba wavukiye ngaha, sogokuru wawe avuka hariya, umva urashobora kwambara iyo t-shirt nawe nyine ukaba proud ukavuga ati mini Big Man Boy. Nuko musanzwe sinzi ko Akili aza kunyunganira amatuje mu bibazo nabyo. Murakoze cyane. Ndacacana tubashimire amashyi menshi kuri aba Big Man Boy. Ukaba wivura ari katembe iwacu yiteti ama Big Man Boy. Sa Big Man Guy. Numwanya mwiza rero kuba akanya abantu kuba abanditsi bamenyesha amakuru mukoranye ngaha, kubafise ikibazo cyane intererano. Numwanya wanyu, ariko tubabwira yuko ibibazo nyine bitunganijwe tuza kubaza ibintu biri kuri uno murongo w'ibijyanye na kino kintu cya Big Man Boy. Ibiri imbere n'ibiri inyuma y'aho, ibyo bibazo nibaza ko bazobasanga mu mamedia y'iwanyu, haba mu maradiyo cyangwa mu mateleviziyo, babibabwiye mu mwanya ugira ngo ariko uno munsi twaje
kugira batubwire ikigero cya Billman Boy. Turatanga rero n'ibibazo, reka dore kwa Randi Promota dusubire kuri uyu mugabo n'uyu amace turaba abandi ibibazo bitatu bya mbere bireze, ce turaba murakurikira, murakoze. Ego, murakoze cyane. Iminsi yose naba nifuza kuba wakora iyo ngabo nayifise kandi ni byiza cyane kuba mbere iminsi yose. Ego, icyo mbere kwanza navuga kwanza gukeza bano basore zino nyenyeri zimurikira umuziki mu Burundi, nifuje kwanza ko twobaha amashyi menshi kubera ko ni ikintu gikomeye cyane batweretse. Baje nabifite makofi. Ego, hama ikibazo cyane cya mbere nagomba gufata ndamugende kuri ku mbega kubera iki mwahisemo kwita Billman Boy kuba ari kubera umwe dusize tuzi kumwe afite amateka y'Igitega ubundi akagira amateka Ingozi. Ikibazo cyane cya mbere ni icya kabiri, benshi barifuje kumva byinshi hagati ya Dabuke na Kiriku bivanye n'ibyagiye biravugwa kuva muri Bantu Boy n'ibindi. Uyu munsi muri imbere y'abamenyeshamakuru kandi abamenyeshamakuru bakeneye kumva byinshi bivuye kuri mwebwe ndetse icyo mushobora gushyikiriza nk'uko benshi ariko bari babyibaza. Ni ikihe kintu mutubwira mukabwira imbere y'amamediya menshi atandukanye n'abari muri kumwe igihe Kiriku amanuka mu Bujumbura, mbega Kiriku na Dabuke baba bavuye muri Bantu Boy kuri iyi mpamvu? Ikibazo kugira gatatu, ibikorwa bihagaze gute? Kiriku kumanuka mu Bujumbura kubura uburyo ndetse amabuye na Dabuke ibijyanye n'umuziki wiwe byavuye bigenda gute? Yavuye ari umuntu ugenda ashobora kujya muri studio, yavuye ari umuntu ugenda ashobora gukora amavideo cyane aracyakeneye gufasha n'ubwo ashobora gufasha. Ikibazo cyane cya kane, Billman Boy ni label ni brand, ushobora kudusigurira neza kugira benshi bashobore kubitahura neza mu makuru. Caca dusaba abakurikira yuko twoyaga ku byerekeye no conference de presse rino zina Billman Boy, twoyaga ku bijyanye na bano bantu babiri bagomba bakorana, ibiri inyuma n'ibiri imbere bazo basanga mu mabita yanyu ukurikira n'ibaza nabyumva. Ego jenitwa Teacher Prince and Hona Kasamad aba ndumumenyeshamakuru wa muri Wana TV. Ugamije mwakoze gushima cyane ngati congratulations kuri Kiriku hamwe na Dabuke, ngoba ni mani gasanzwe. Mbere ko zibazo hari akabati ubagati umuntu ushaka kuba mu myaka 5 cyangwa 2 cyane niwo muntu utegereza kuba uri kubaho uno munsi. Gerageje kuraba inaugurate mushasha ya Billman Boy kuna kukoshika leo kabla yuko peut-être ofisi ikimshaka shikako kuja tuzi yuko bitwa baba kita tukwaga bitwa Burundi bweze nkuko mugenzanje Randi Promota bivuze Billman Boy ibari break gusa peut-être ukine uzokoresha ndetse gushira nko kwa t-shirt cyane ni ikintu kidasanzwe nkuko barategura izofasha amageneration ariko arazagati kanaka Kiriku hamwe na Dabuke barigeze gufasha mu Burundi. Ariko iya ikibazo gira kabiri nagira mbaze Kiriku hamwe na Dabuke nabo ku mwanya nari nzi ko peut-être n'umugeza bari nka label shasha nimba ari label ni bande uwo ari kwabashite bari nyuma y'uko rwanda botuma vision office ibyo mushaka gushikako mushaka guteza kushikako ko iyo mwamushaka ko Billman Boy training mu Burundi cyane no ku isi yose ni gute mwiteguye mu buryo bwa kuko mwiteguye mu buryo bwa natwe tubone yuko by'ukuri ibyo bintu muzo gushikako usubane mwiteguye na cyanyuma ni iki cyaba kongera kuko yuko mu kaya Billman ramya yo za Sony za Nike ni amani ma brand mesh cyane bose ni iki cyaba kongera cyane ni yaba kongera cyane ngo ati shapera kana bataraye ko tushikako shaka nibaza ko twabanza twishyura bibiri abadusaba abantu bariko murabaza ibibazo ko bamwe cyane tutumbereze ibibazo neza cyane ibibazo des questions précises kugira ngo muronke n'ama réponse précise ko muri aha nibaza ko Dabuke akiri ku mwanya wabo ari uyu ngo baza bakishyura ibibazo bibiri amace tugenda bombi muce w'ibibazo murakoze.
murakoze cyane. Ashaka mbere ku kibazo cya mbere cya Landry, hariho n'ibindi bibazo yabajije bisa na Landry, ndaza kugerageza kubyishyurira hamwe. Kubera iki Birimani Dabuje yabisiguye, kubera ko turi Ababirimani twifuje yuko buri muntu wese ava ruguru aje guhiga ubuzima ino atoshinyizwa n'iryo zina, atokumva yuko rigayitse, abe proud naryo, yumve yuko kwitwa umuntu wa Birimani ataco bitwaye. Niko nocishura ico. Yabajije iyi brand twayikoze izofasha iki kugwaruka. Twebwe intumbero nyamukuru ni kwigisha no kugwaruka gukeya ibintu byabo, gukeya akazi kabo, rukiga kudakorera abantu, rukiga kugira ikintu kizokwamaho nubwo boba rutakiriho. Tubimenyereye hanze, umuzungu niwe ashobora gutegura akazoza k'umwana ataninda arigira atera. Ngaha mu Burundi mugabo cyangwa muri Afurika tubayeho muri nta myaka 100 n'iki Imana yompamagara, mugabo nta na hamwe biba byanditse, nta na hamwe wo kubaza ati ibyo bisomye naho bisoma. Twagize brand, turafise imiryango yacu, turakunda igihugu cyacu. Uyu munsi turiho, ejo tuzoba tutakiriho, hariho abazobaho tutakiriho, kandi nibisigura ko tuvuyeho, imiryango yacu izoba ivuyeho, izogumaho, turetse n'imiryango yacu, igihugu kizogumaho. Iyi brand izogumaho, izosigara ifasha batonya bakiriku, ifasha umuryango wa Dabuje, ifashe n'igihugu muri rusange. Ego nocishura murakoze. Hariho igerageje kwishyurira hamwe. Hariho ababajije ati eske ni label canke bimeze gute, ariko novuga ko muri uno mwanya ntitwohendana ngo ni label, ariko biri mu migambi. Izina rirahari, Imana ninahezagira, tuzogera kuri Birimani Boy Record, tuzogera kuri Birimani Boy Entertainment, ariko muri uno mwanya igikuru nuko tubanza kuransa iyo brand, hama ibikorwa bitandukanye mu mashami atandukanye tuzogera turabishikako bukebuke. Nkuko twabahamagaye uno munsi, hagize ikindi kintu twongeramo muri uno mugambi wacu tuzobibamenyesha. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku buhinga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku buhinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.